Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Nitekana umunezero gusubira kubana namwe inshuti bakunzi ba radio RPA kaze mukurikire amakuru yo kuri no munsi w'Imana higenekerezo rya 10 ntwarante umwaka wa 2024 ingingo nkuru ziyagize. Mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana ibintu ntibyari byoroshe mu gisagara ca Ngozi aho umugwi w'abashinga amateka 10 baterekwa agatongwasa nk'indongozi y'umugambwe CNL bari baramutse batunganya ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryari rigamije guhindura inzego. Mu kibanza c'umukuru w'umugambwe rero hahavuye hatorwa indongozi nshasha yatorewe ikiringo c'imyaka 5. Muraza kumva ico bamwe n'abandi bavuga ku bijanye n'ivyo umugambwe CNL uriko uracamwo. Abanyagihugu babiri bagandaguwe mu ntango zinondwi turiko turasozera muri komine Gatara intara ya Kayanza bikaba bivugwa ko barabasuma aho mbere ngo bafatanywe ibigori bari bivye. Turafitiye n'ayavugwa mu bijanye n'inkino aho umugwi Dinamo w'umupira w'amaboko bita basketball watsinzwe Impaga mu rukino rwa kabiri wari gukina kuri uyu w'Imana ni mwihiganwa ririko ribera mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ico wahowe muraza kucumva musanzwe ikaze rero mukanya tuja mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa dore muri politike mwari mwagiye kubyumva ndabica ku masonga uruhagarara ntigwari rusanzwe mu mugambwe CNL kuri uno w'Imana abashinga amateka 10 biyonkoye mu bayoboke ba Agatongwasa yashinze uwo mugambwe bazindutse batunganya ikoraniro kaminuza ridasanzwe ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ikoraniro ryafashijwemo cyane ryongera rihagarikirwa n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD FDD. Abayoboke ba Agatongwasa bakaba bahatoterejwe barabuzwa kwegera ahari kuhabera iryo koraniro ryari rigamije gutembagaza burundu indongozi yawo. Ni nkuru dushikirizwa na Elvis niyo mwongere. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNL ryatunganijwe kuri no w'Imana Ngozi n'umugwi w'abashinga amateka bashika 10 b'uwo mugambwe bavuga ko batemera uwashinze uwo mugambwe Agatogwasa bafashwe mu mugongo n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ku migwa mikuru yose y'intara hakaba harungitswe imiduga yo mu bwoko bwa Coaster ndetse n'izishirahamwe rya leta Otrako zija gutora abitaba iryo koraniro. Mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike hoho imodoka yari irimo abitabiriye iryo koraniro yavuyeyo iherekejwe yongeye ikingiwe n'abasirikare bari mu yindi modoka yo mu bwoko bwa pick-up. Abanywanyi bayoboka Agatogwasa nabo ku rundi ruhande rwabo ntibari batanzwe bazindutse biteguriye kuja kuburizamwo iryo koraniro bavuga ko riteye kubiri n'amategeko agenga umugambwe CNL ndetse n'amategeko y'igihugu agenga imigambwe. Abashinga amateka ba CNL bayoboka Agatogwasa bishikiye Ngozi ariko barankirwa n'abapolisi n'abasirikare bavuye mu ntara zitandukanye bari bakinje kwinjira ahabera iryo koraniro. Bakaba bahavuye nyabuna begeranirizwa hamwe bicarikwa kuzuba ahatanumwe yaranarekuriwe kubaha n'amazi yo kunywa. Ivyo bikaba byari bihagarikiwe na buramatari w'intara ya Ngozi, umushikiriza manza wa Republika n'urongoye iperereza aho mu ntara ya Ngozi. Mu ntara zitari nke indongozi n'abanywanyi b'umugambwe CNL bafashwe nko mu ntara ya Muramvya ibisi yagira yunguruza abanywanyi ba CNL bayoboka Agatogwasa yahagaritswe abayirimwo bajanwa gufungwa. Mu ntara ya Kayanza niko kuko indongozi n'abayoboke ba Agatogwasa bafashwe. Ivyo biruko mu gihe haheze umwaka urenga umugambwe CNL ubujijwe gutunganya amanama n'ibindi bikorwa byose mu gihe abiyonkoye kuri Agatogwasa bobo batunganya amanama ukuri kwamye. Eka no ku munsi wa gatandatu w'indwi yaheze ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryari ryatumweko na Agatogwasa ryarabujijwe i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Uretse rero ko iryo koraniro ry'Ingozi ryari ricungerewe bidasanzwe n'inzego z'umutekano zose zikoranye. Amakuru dukura mu banywanyi b'umugambwe CNL avuga ko abari muri ryo bashitse bambikwa umwambaro uranga umugambwe CNL kandi nka bose barabanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na cane cane imbonerakure n'abakenyerera rugamba.
Elvis niyo mwungere urakenuye witwa Nestor Girukwishaka rero niwe yatowe ngo arongora umugambwe CNL mu kiringo c'imyaka 5 asubiriye agatongwasa nkuko byapfundikiwe mw'iryo koraniro kaminuza ridasanzwe y'uwo mugambwe nkuko mwari mwejeje kuvyumva ryabereye mu ntara ya Ngozi kuri uyu w'Imana rikaba ryari rirongowe n'umushinga amateka Maria Makurata ntaco bakimvuna ari mu bashinga amateka bo mugambwe CNL biyonkoye kuri agatongwasa yashinze uwo mugambwe. Hagati aho leta y'u Burundi ngirikiraho nyanga ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 180 mu kwivanga mu vyitunganywa ry'imigambwe byashikirijwe na Pamphile Marayika umwe mu bashinga amateka bayoboka agatongwasa. Kubwiwe biranamaramaje kubona ubushikiranganje butanga uburenganzira bwo kugira ikoraniro kubagomba gusambura umugambwe mu gihe uramutswa uwo mugambwe we yaheruka gusaba kuriremesha bakamwankira. Twumvirize Pamphile Marayika umwe mu bashinga amateka b'umugambwe CNL bayoboka agatongwasa. ngo ni ikoraniro kaminuza ridasanzwe ngo ry'umugambwe CNL bikaba byadutangaje kuko turazi yuko umuntu wenyine afite uburenganzira bwo gutuma ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe akaba ari umukuru w'umugambwe awuramuswa mwa kino gihe nawe akaba atari uwundi akaba ari umushinga amateka agatongwasa. Hanyuma tukamenyesha ko mu minsi iheze yari yarandikiye umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu amubwira ko agomba gutunganya iryo koraniro kaminuza icyo bita Congrès extraordinaire inclusif irimwo abamuyoboka n'abitwa ko biyonkoye ku mugambwe yari yavuze ko bose bojamwo kugira dutore umuti w'ibibazo biri mu mugambwe. Hanyuma umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu yavuze ngo ntibishoboka yamuhaye inyishu de réponse négative. Rero tugasangara kumva aba bandi bivugwa yuko ngo baba bafise uruhusha ubwo ruhusha tukaba twagumye nk'abashinga amateka batuwe muri uwo mugambwe twagumye dusaba ati nimutwere kugo ruhusha umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu yabahaye yababura amatari yabawojeje igipolisi n'abandi nta numwe yegeza twereka ugo ruhusha baguma basubira ngo turondere ngo umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu. Abaturongoye nka secrétaire général w'umugambwe kuvejo aguma mubwira itunganywa ry'iryo koraniro ko daciye mu mategeko nk'abashinga amateka batuwe mu mugambwe CNL. Murazi yuko Bibiliya yacu tugendera ko ari ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro naryo mu ngingo ya 180 riravuga neza yuko ubutegetsi budakwiye kwivanga mu itunganywa ry'imigambwe. Naho rero buramatari kasubye ati ntimushaka kurengana ngo mugende aho iryo koraniro ribera kandi cyo twako turasaba tuti reka tugende duhagarare imbere ntitugwa twinjira muri sare kugira turabe gusa abantu binjira muri iryo koraniro kuko tuzi ko ikoraniro kaminuza rijamwo abo bita les membres statutaires abantu bazwi n'amategeko. Les membres statutaires nabo bemewe n'amategeko turazi ko nka bose bashigikiye umukuru w'umugambwe umushinga amateka agatongwasa. Umushinga amateka Pamphile Marayika rero arashimangira ko abitavye ico bise ikoraniro ari abantu bagiye baregeranya hirya no hino atari na gato abanywanyi b'umugambwe CNL n'ubunyene umushinga amateka Pamphile Marayika. Mu minsi heze twagiye turavuga yuko hirya no hino hariho abantu bariko barazunguruka igihugu cyose bagira intonde ngo z'abantu bazo kwitaba iryo koraniro kaminuza tukaguma tuvuga ati nyabo nabo bantu bariko bariyandikisha saba membre statutaire harimo nabo bantu batari mu mugambwe nkimbonera kure n'iki nivyo rero twibaze ko bariko baranka ko tugenda kubona kugira tube detemwe okirere tubone yuko iryo koraniro ridakwije amategeko kandi nkako ntiri kwije amategeko kuko uwateza kuritumira siwe yazitumiye abateza kugitaba sibo bagitavye. Ntivyumvikana ukuntu nk'abashinga amateka dushobora kubuzwa kuja kuraba ibiriko birahabera kugera naho n'umenyesha makuru agomba kuza kubaza nibigomba kuhakorerwa nawe ne yirukanwa mu gihe tuzi ko muri demokrasi ikintu kije imbere c'est la transparence. None ivyo bintu biba mu kinyegero mu rufuri badashaka ko abene umugambwe babona nibiki. Naho rero twavuga ati twebwe ryo koraniro kaminuza bariko ravuga nubwo borishika ko kugikenye ntaje dushaka kwemera nk'abashinga amateka eka n'izindi ndongozi ziri ngaha ziri nyinshi turi kumwe ngaha ariko barakurikirana baraba uko ibintu biko bagenda harabo bagiye barazibira hirya amabarabara yose bazibiye niho umuntu bazisine kubera iki bazibiye nijyari imiduga ya otrako imiduga y'igihugu yahora iza kunguruza abantu bo mu migambwe na cyane umugambwe CNL. N'igihe dutegura amakoraniro kaminuza yo mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze yasavye ko dukorera igitenge muri Africtile ariko byarase none abo bobo boroherezwa bigenze gute. Naho rero tuvuga tuti nabandi bantu ntituzi ko ari umugambwe mushasha ugomba kuba mugabo biramutse bibaye ku mugambwe ku izina ry'umugambwe nka CNL nukuri murumva yuko harimo mu bintu byinshi bidafudutse byumvikana yuko tweteza kubandanya nyede urugamba rwa politike nk'aba CNL kandi turongowe n'umushinga amateka agatongwasa.
Tasiyano Sibomana umwe mu banyepolitiki b'inararibonye mu mugambwe w'abadasigana Iprona avuga ko ivyabaye kuri uyu w'Imana mu mugambwe CNL bije bigaragaza ko umugambwe CNDD-FDD ari uri kurasambura uwo mugambwe kubwiwe uwo mugambwe ntushaka abandi boza bahiganwa nawo mu matora yimirije. Tutege yompi umunyepolitike Tasiyano Sibomana. Ibintu turiko turabamwo hano n'akamaramaza nta n'umuntu akironka ingene abivuga. Uravye makete umushikiranganje yamaze amezi yandika ahenda barabizi ngo ni ingorane iri hagati y'abanyamugambwe naho ni ibintu uzi ubwenge turabikurikirana turabizi. Jewe rero nta gitangaza cabayemo gusa nuko abahora bahendwa ngo ni ibintu vy'indani boheba bagaca ubwenge bagatandukanya icatsi n'ururo. Uravye igipolisi cahagurukiye kugira gikinge abo bantu b'intumwa za CNDD-FDD zo gusambura umugambwe CNL n'ibintu biteye agahinda. Insiguro si yindi nyantumbero ya CNDD-FDD n'ubutegetsi bwayo yuko atavyo guhiganwa ari uko atamugambwe n'umwe wobaho mu Burundi atari ivyitso vyabo kugira ngo uzoje mu higanwa atawe bahiganwa. Nta kindi ntihagire ibindi nsiguro murondera n'iyisaganirizo ry'abanywanyi biwe gusa kuko bica biboneka ko ari iry'abarundi bose. Bica bigaragara ko amatora yimirije atacize umuntu yazigamo kuko batakeneye abo bahiganwa ngo habe amatora abarundi bisanzuye. Bisigura ko amatora yimirije ata murundi yohava yizigiramo ikintu. Ico bisigura rero abo kwa gato isaganirizo babuze n'iry'abarundi nka bose kuko amatora ntaraba umugambi uyu canke uriya gusa. Igihambaye neki nuko ibi biriko biragirwa abarundi barabona barumva bizoshika ryari bizorama gushika ryari. Nico kibazo umuntu yokwibaza vyungura iki gihugu biriko bifashe iki gihugu bibaza ko bizomara imyaka ingahe. Nico kibazo gihambaye nayo kwibaza yuko hari isaganirizo ico kibazo kiragoye kwishura ego yaca mugashana yandi nta wuzi ingene abarundi bavyakira n'ingene babibona hanyuma ejo ibintu bishobora kugenda ukundi. Vyongeye Tasiyano Sibomana habona ko n'agatsi ka nyuma intwaro rusangi yari isigaye igenderako mu Burundi gahejeje kudenduka. N'ubu nyene twumvirize Tasiyano Sibomana. Umugambi w'adasigana Iprona batugize uko turatsinda imanza amategeko erega aratomowe mu menyeshamakuru biranditswe neza ko mu mugambwe kanaka iyo abaye kutumvikana uwumva avuga ko yarenganijwe araheza agataka igisata kijejwe imanza z'intwaro bita chambre administrative de la cour suprême. Mugabo ubu uziko bigenze naho ari ingewa zishoboka tuzi neza ko ataba bashigikiye muri uwo mugambwe bashigikiwe n'igipolisi cy'igihugu. Sigura ko ari inyungu za CNDD-FDD no kuvuga rero ko demokrasi ntiyigeze ibaho amatora aribwa. Ivyo rero novuga ko ari ikindi cemezo bahaye abarundi n'amakungu nayo ahandi nta gishasha kirimo nta demokrasi turimo ngaho. Ihuriro ry'indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi muri Afrika rihamagarira leta y'u Burundi kureka kwivanga mu itunganywa ry'umugambwe CNL ikubahiriza amategeko agenga intwaro rusangi hamwe n'agateka kazina muntu. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu itangazo ryo kuri uyu wa gatandatu. Hidonido na Emile Nibasumba. Muri iryo tangazo baraye basohoye kuri uwa gatandatu abanyepolitike baserukira imigambwe itandukanye itavuga rumwe n'iri ku butegetsi muri Afrika bahurikiye mu ihuriro bise The Pan-African Opposition Leaders Network bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bariko bakorana na bamwe mu banywanyi biyonkoye ku mugambwe CNL mu ntumbero yo kubogoza uwarasanzwe awurongoye Agathon Rwasa. Ivyo ngo bikaba vyakozwe mu gihe Agathon Rwasa yari mu nama yatunganijwe n'umugambwe ACT Wazalendo wo mu gihugu ca Tanzania. Ni muri iyo ntumbero iryo huriro ry'abo banyepolitike babicishije muri iryo tangazo ryasavye abategetsi b'u Burundi kuvavanura no kwivanga kutagira ifatiro mu vyerekeye itunganywa ry'umugambwe CNL canke n'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi bakubahiriza amategeko agenga demokarasi. Igihugu kikagengwa n'amategeko hakubahirizwa n'agateka kazina muntu nk'uko biri mu mategeko agenga umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko, amategeko
ya Afrika y'agateka kazina muntu, amategeko mpuzamakungu y'agateka kazina muntu hamwe n'amategeko agenga igihugu c'u Burundi. Iryo huriro ry'abanyepolitike b'abanyafrika baserukira imigambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi yo muri Afrika ryongera rikavuga ko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikenewe cyane muri demokarasi ku nyungu z'abanyagihugu z'akarere za Afrika eka n'isi yose. Ari naco gituma iryo huriro rivuga ko ryizeye cyane ko abategetsi b'u Burundi bazokora bisunza amategeko y'umuryango y'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe na mpuzamakungu mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi. Emile Nibasumba. Tuje mu yavugwa mu by'intwaro gutoza amafaranga agasakisaki abanyagihugu biri mu ntumbero y'umugambwe CNDD-FDD yo kubabaza no gukenesha umunyagihugu. Ivyo bishikirizwa na Frederico Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Ahusha. Kubwiwe abanyagihugu bacitse imbohe. Frederico Bamvuginyumvira avuga ko hari igihe abanyagihugu bazokwihagararako bakavyanka. Ivyo akaba bishikirije nyuma yaho abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bariko basabwa ku nguvu n'imbonera kure amafaranga 2,000 ngo nayo guterera mu iterambere rya komine Muyinga. Twumvirize Frederico Bamvuginyumvira. Ivyo biri mu ntumbero y'umugambo uri ku butegetsi yo kukomerera nabo umunyagihugu, kumubabaza, kumutera ubwoba, kumukenesha. Hanyuma caza mukuru wo hejuru acaza ati ujya twashize Imana imbere ibi ntibibabaze uko bibabaje muri ko muratuka Imana. Gutozwa amahera bazoyabatoza nejo bundi by'amaso yabo nayo yitwa imbonera kure yacaza kavuga ati murayatanga butataze naho ntaco muzoronka kuri komine. Ni kuvuga abanyagihugu bacitse nk'imbohe, ntaco bashobora kwiha, ntashobora kuvuga, nta jambo bafise, bababwira bati mutagize uko murionera. Mugabo aho byahindutse n'abanyagihugu bigiriye inama bati ibi twobihindura, batego birashoboka, hanyuma bakaje inama bakabihindura. Utabikoze naho umva babwira bati ntaco sura kuronka kuri komine, inkaratasi karanga muntu. Usanga rero nta mategeko kandi akurikizwa, itegeko riva mu mutwe w'umuntu ariko aratwara harya urya niwe tegeko. Ugasanga rero uhagwa ninde n'umunyagihugu. Ariko ndabisubiremwo, nta na hamwe umunyagihugu yagize akavuga ati bindavyanse bitakunze, iko barabica n'ubundi muzopfa. Mugabo muravuga muti twe turakeneye ko twebwe abasigara dutwagwa neza. Ngaruke rero kuri abo bategeka nibumve ko mwene iyo ngendo, mwene iyo ntwaro ntimara imyaka myinshi, ntibibaza ko bazobandanya gutyo abanyagihugu babemereye ko bizobugana nyigenda gutyo. Burya hazagirira bavuga bati no gupfa turapfuye ntidushobora kubandanya uko gezaho. Burya harundi gwaruka ariko rabona ruti burya kufata ibigwanisho bituma umuntu ashobora gutwara. Mugabo havuga nti muntu utwara ikigwanisho ejo ntuzutwara uko, ntufata ikigwanisho kugira ngo wicare ku batagifise. Ikintu cy'ikigwanisho turakwiye kucicarira neza kuko nico kiriko kiratononera igihugu ciwacu. Oya ari Frederico Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Ahusha. Batumirira amate duce tubananya n'amakuru twabateguriye. Mu gisata cy'umutekano abantu babiri bagirizwa ubusuma baragandaguwe muri zone Mbirizi komine Gatara intara ya Kayanza mw'ijoro ryo ku munsi wa mbere ushira wa kabiri muri indwi turiko turasozera. Abanyagihugu muri iyo micungararo bavuga ko ababagandaguye bari babafatiye mu rugo rw'umunyagihugu bariko bapima ibigori bari bahejeje kwiba. Ayo makuru kandi aremezwa na bamwe mu bajejwe intwaro aho mu ntara ya Kayanza. Eric Niyonzima mw'idonido. Abantu babiri aribo Yambwa na mugenzi we Pascal nibo bishwe mw'ijoro ryo kuwa mbere uheze muri zone Mbirizi. Nkuko amakuru ava muri zone Mbirizi ayimenyesha, abo bantu bivugwa ko barabasuma kabuhariwe muri komine Gatara. Kubwo abanyagihugu bo ku mutumba na zone Mbirizi, abo bantu babiri bari baramutse baja kwiba ku munyagihugu waho yitwa Speciose. Nyene kwibwa niko kuyiha umunwa aratabaza ababanyi. Kubwo ayo makuru nyene ababanyi mu nyuma bahavuye bitaba kamu ka Speciose baza gutabara. Aho hari nk'igihe cy'isaha 9 z'ijoro. Ababanyi bamaze kuza gutabara, abo basuma bahavuye bafatirwa ku mwana w'umunyagihugu azwi ku izina rya asanzwe agura ibigori. Abo basuma bariko barapakira ivyo bigori bari bivye. Bamaze gufatwa, umuvyeyi w'uwo Elize yaciye atanga amafaranga agera ku bihumbi 350 kubafasha umwana wiwe kugira ngo arekugwe. Ni mu gihe ako kanya nyene uwitwa Yambwa na Pascal bari bafatanye itonga, bari batanguye gupakira atacamira. Inyuma yuko gukubitwa bagasinzikarizwa ubuzima, abanyagihugu bahavuye batwara abasuma babiri hafi y'uruzi bita Kinyangoma. Amasoko yaca bandanya amenyesha ko bukeye bwaho ku munsi wa kabiri umwe muri abo basuma azwi ku izina rya Yambwa yatowe ari kiziga mu rugo ruzi. Biboneka ko
yakubiswe ikintu mu mutwe nayo gishika ubu mugenzi we Pascal ikiziga ciwe kikaba kitaraboneka bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Mbirizi bavuga ko ikiziga cyo Pascal coba cashizwe mu igunira n'amabuye maze gitabwa mu ruzi Nyakingoma kugira ntihaboneke ibiziga bibiri mu gace kamwe abanyagihugu hamwe n'abarongoye zone Mbirizi bamaze gukura ikiziga cyo yambwa mu ruzi umushikiza amaza wa Republika Ngabire Isaac amaze kuhashika yaciye atanga itegeko k'ico kiziga cyo hambwa gushika ubu bene kwihanira no gukora iryo bara ntibaramenyekana uruganda rwa RPA rwarondeye musitanteri wa komine Gatara Gakuyano Silvane yitavye telefone yiwe ariko yesemwo guhora ntiyigeze yishura ivyo twamubajije tuja mu by'inkino navyo nyene mwari mwavyumvise mu ncamake umugwi Dinamo watsinzwe impaga mu rukino rwa kabiri wari gukina uno munsi kuw'Imana mwihiganwa rya Afrika ry'umupira w'amaboko bita basketball ririko ribera mu gihugu ca Afrika y'Epfo uwo mugwi wo mu Burundi ukaba wahowe ko wanse kwambara imyambaro yanditseko Visit Rwanda izina gisekeza ryo kumenyekanisha igihugu c'u Rwanda ni inkuru tuyishikirizwa na Emile Nibasumba mu rukino rwo kuri uw'Imana abakinyi ba Dinamo ntibemerewe gufukisha ibipapuro ahanditse Visit Rwanda nk'uko vyari vyagenze mu rukino rwabo rwa mbere rwo kuwa gatandatu aho bari batsinze mbere umugwi wa Cape Town Tigers wo muri Afrika y'Epfo urongo iryo higanwa rya Afrika ry'umupira w'amaboko Amadou Galofal yavuze ko umugwi wa Dinamo utsinzwe impaga kubera ko wanse gukurikiza amategeko agenga iryo higanwa mu bijanye n'imyambaro umugwi watsinze impaga Dinamo muri iryo higanwa ririko ribera muri Afrika y'Epfo n'uwitwa FAS Rabat Basketball wo mu gihugu ca Maroc mwiketu urongo ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi yandikiye abarongo ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko hamwe n'urongo iryo higanwa rya Afrika kuri uwa gatandatu yari yabasavye ko boraba ikindi cokogwa ariko umugwi Dinamo ntiwambara impuzu zanditse ko Visit Rwanda muri iryo kete Jean Paul Manirakiza yongera ko ati bitagenze uko Dinamo ntikina ariko inyuma y'urukino rwa mbere abarongoye ihiganwa baragabishije umugwi Dinamo ko hamwe utokwisunga amategeko hashobora kuba ibihano harimwo gutsinzwa impaga gutanga amande hamwe no guhagarikwa ikiringo kinaka mu mahiganwa benayo ivyo gutsinzwa impaga nivyo vyahavuye biba kuri uw'Imana ariko bivuye kuri iyo nyifato Uburundi burashobora guhagarikwa mu bikorwa vyose vy'umupira w'amaboko ku isi harimo inkino mu kiringo c'imyaka 5 n'imiburiburi bukongera bukarihishwa ihadabu y'amadolari ibihumbi 500 tubamenyeshe ko inyandiko Visit Rwanda isigura gendera Rwanda zisanzwe ziri ku myambaro y'abitavye iryo higanwa ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi ryabujije abakinyi ba Dinamo kwambara arisekeza leta y'u Rwanda yatanguje kugira imenyekanisha ico gihugu mu makungu kugira ngo u Rwanda ruyamamaze ruciye muri iryo higanwa ry'umupira w'amaboko muri Afrika n'ahandi rukaba rubitangira amafaranga menshi. Umujanye n'imibano haribonekeza ikena ry'umuyaga nkuba muri quartier Swahili y'intara ya Muyinga abanyagihugu baho batunzwe n'ibikorwa bikenera umuyaga nkuba bakaba bari mu kangaratete bagasaba ishirahamwe Regidezo gutorera umuti iyo ngorane kuko bugarijwe n'ubukene butagira izina inkuru ya Eric Niyonzima kuva kwigenekezo ryandwiruho mu mwaka haribonekeza ubukene bw'umuyaga nkuba muri quartier Swahili iri mu ntara ya Muyinga abanyagihugu ba muri iyo quartier bavuga ko abenshi muri bo bari batunzwe n'imyuga ikenera umuyaga nkuba abanyagihugu bavuga ko hari bamwe bari barafashe amadeni mu banki kugira biyungunganye mu bikorwa byo kwiteza imbere ariko muri kino gihe babuze bacira nayo bamira mu gihe bamaze ukwezi kose badakora abadandaza amata inyama bongo ubwanwa bwarafutse umunwa ntibakigira ico bavuga udasize inyuma abakora ubuzi bwo kumwa no bwo guteranya ivyuma bakoresheje umuyaga nkuba abanyagihugu muri quartier Swahili mu ntara Muyinga basaba ishiramwe Regidezo gutorera umuti ico kibazo kibaraje ishinga mwishiramwe Regidezo naho bavuga ko icuma cyahora gitanga umuyaga nkuba muri kino gihe cyahiye barindiriye kugisubiriza. Eric Niyonzima tuvi Muyinga tumanuke mu gisagara ca Bujumbura imbere yo guhana agahindukira abanyagihugu baba hafi y'uruzi Kanyosha ni muri quartier Kamesa ya mbere zone Musaga muri komine Muha baratewe umutima uhagaze n'icyukurwa ry'umusenyi ribandanya kuhabera abo banyagihugu bakamenyesha ko hononekara ibintu byinshi na cane cane amazu abomoka hamwe n'imirima icitwagwa inkombe zago zigasidagurika inkuru dushikirizwa na Elvis niyo mwongere
abanyagihugu batekewe n'ubwoba nabegereye uruzi Kanyosha ruri mu gisagara ca Bujumbura nk'uko isoko ryacu ryo muri quartier Kamesa iri muri zone Musaga ryabitwiganiriye aho twamusanga hafi y'urwo ruzi ngo mu misi yahera abashinzwe ibidukikije n'intwaro bari bahagaritse ibikorwa byose bikorerwa mu rwo ruzi ngo ubu basubiriye kuropora umusenyi ku bwinshi. Uyu munyagihugu avuga yuko mu misi heze hazikamye imwe ngo none ubu ziza gupakira umusenyi ari nyinshi. Umviriza uyu munyagihugu. Bakatubwira ngo iyo kamyo ya komine buriko ibikorwa vya komine ngo nta yindi izogaruka ngo nagaciyemwo mu nyuma haje zibiri. Ubu rero kandi ico gihe hagendayo abantu bakera, ubu rero kuri kwamye kurya vyahora kera baracacagura uko bashaka, ni ukuvuga ibintu vyaje kuyangara amaze no gusohoka. Abanyagihugu bamenyesha yuko uko babandanya baropora umusenyi muri urwo ruzi ariko uruzi rwaguka bigatuma inkombe zivomuka bigaca bituma amazu n'imirima yegereye urwo ruzi vyononekara. Kuri ico kibazo musitanteri wa komine Muha Devote Ndayisenga twamwidondoye turanamubwira ico tumuronderera, yatwishuye ko twomusanga ku biro vya komine tukabivuganiraho. Nyano rero hagarukiye amakuru yo kuri uyu wa 10 ntwarante umwaka wa 2024 ngire ko ndabakengurukira ku kanya mwafashe ko kubana natwe bakoze kandi abayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira kuri mikro yari Emmanuel Nyinge ko nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza gusozera neza uno munsi w'Imana.